Superbat ndacayikora na bado yumva gute je numva nezerewe jewe herabe namba amatesa ukusa sikusa rondera amahela bazona ukusa amatesa ibati ryo muri Superbat yumva gute rimeze gute ikurira mfura papa fatira sancho kiyanje ikurira mfura umva iraremeye amatesa ibati ryo muri Superbat yumvise gute numva ngaho mengo office shock ni shock avuga ko akene ko akubitwa inkoni rero uko gukubitwa inkoni muri Superbat n'ukuri nta nkoni dukubita abantu hanyuma ariyo n'ikindi yavuze ko ashaka kumubona kandi ariyo n'ikindi yaciye yongera ko avuga kandi azoca musengera mu izina rya Yesu rero uwo mukozi uyo mukoresha n'umuntu akunda abantu basenga rero hamwe n'ivyo iyi niyo ya message ivuye kwa nyakubahwa umurongozi mukuru wa Superbat murakoze sinaga data n'ijya mwana n'ijya mutima muranda amen imana ndamusengeye n'umuvyeyi imana imufashe imurinda bisi imana nukura zwane uwo mutima mwiza wo gutanga ivyo adakoreye n'uyundi n'ubundi azomukorera ntagaso auna so zakishwa mujanye agomba yanye cenabi ariko so zakimaso gareso kandi abamaso bakoresha isimu iraremeye so raba umusumari urinda nawo noshobora uterura wenyine madesa yumva gute je numva nezerewe jewe herabe namba amatesa ukusa sikusa rondera amahela bazona ukusa amatesa ibati ryo muri Superbat yumva gute rimeze gute ikurira mfura papa fatira sancho kiyanje ikurira mfura umva iraremeye amatesa ibati ryo muri Superbat yumvise gute numva ngaho mengo office shock ni shock no musebe bizogana neza wakubiswe inkoni okay ibintu ni okay aba ex basazi bashaka bagaruke naco muta na fly sun umunsi uri hejuru ni umunsi twakiriye umuvandimwe Ntabyanyira Jeremy batazira Amadesa ego hamwe n'ivyo twarashoboye nkuko dusanzwe tubizi Superbat ni umuvyeyi wa benshi kandi Superbat uno munsi dusanzwe turi uruganda ruhingura amabati n'imisumari kandi byiza bikomeye hanyuma tukaba umukoresha mukuru akaba yumvise akamu katewe na mwene data uyu ari imbere yanyu kandi ari imbere ya benshi baza kumukurikirana avuga ko akene ko akubitwa inkoni rero uko gukubitwa inkoni muri Superbat n'ukuri nta nkoni dukubita abantu mugabo uyo muvyeyi avyumvise urumva ari igihe umuntu ashobora gukoresha imvugo ariko umukoresha mukuru we yaciye amwumviriza cyane avuga uyo muntu arazoza muri Superbat rero kuri uyu munsi urabona ko ari muri Superbat ahari muri Superbat hanyuma icyangiwe kuri we yaciye avuga uyo muntu kuko ari ibintu yagiye avuga ko afise inzara ko iri mu magufa hanyuma ariyo n'ikindi yavuze ko ashaka kumubona
kandi ariyo n'ikindi yaciye yongera ko avuga kandi azoca musengera mu izina rya Yesu. Rero uwo mukozi uyo mukoresha ni umuntu akunda abantu basenga kandi akunda abantu bamusengera. Rero hamwe n'ibyo we ntakoresha amajambo menshi, icyo yaciye avuga ntaco uyo muntu azoze muri Superbat, hanyuma tuce tumwakira nka kumwe ari umuvyeyi w'abantu benshi. Umukoresha dufise ni umuvyeyi w'abantu benshi, ni umuvyeyi agendana igihugu cy'u Burundi ku mutima. Rero yumvise umuntu ateye akamwe nako onye nukuri ni kino atirengagiza. Rero hamwe n'ivyo reka tubashikirize gusa ari ikintu mwemereye Superbat tuca dukora mu kanya, ikintu kijanye no guca ugenda uterure ry'abati rya Superbat. Iraremereye sinzi ko uhava urishobora uri wenyine. Hanyuma kuko ni bati rikomeye kandi rikwije n'ibiro. Ego hanyuma n'ikindi numvise ko uzoca uririmba Superbat, niyo ndirimbo urumva ko tuzoca tuyikwishyuza. Rero hamwe n'ibyo reka tubashikirize za nkoni. Mugabo twebwe twavuze ko tudatanga inkoni, twebwe dutanga amabati n'imisumari n'ibindi, kuko numvise mu nyuma wacu uvuga ko ngo ukeneye kuzokubakisha Superbat iki. Rero hamwe n'ivyo iyi niyo ya message ivuye kwa nyakubahwa umurongozi mukuru wa Superbat. Ndaryohewe n'ukuri, sinanizi ko nobonana n'umuvyeyi afise umutima, kumbe narinze ngo ni Natasha wenyine, kumbe hariho n'abandi bavyeyi bafise umutima mwiza. Mashimira ni TV dukorana King's Family Burundi, mashima jewe n'ukuri n'ukete mutama nyakubahwa, Imana imuhezagire imugirize imigisha. Ahubwo jeno namusengera sinajya data nijyamo agoma ndagukoresha sinaga data nijya mwana nijya mutima muranda. Amen. Imana ndamusengeye n'umuvyeyi, Imana imufashe imurinda bisi, Imana nukura zwane uwo mutima mwiza wo gutanga ivyo adakoreye n'uyundi n'ubundi azomukorera ntagaso abona so zakishwa uyanye agomba yanye ariko ikintu kiranongereko urabona ko amadesa mu matara ashobora kuza neza muri ibi bintu by'imyidagaduro. Ego apare yibasha murakoze cyane, hama twagomba tumusabire nimba hoboneka basi n'akantu gatoya, basi kumuha nk'akazi, basi kumuha umwanya na mutoya, basi kuvuga ati turashaka kumuha umwanya akaba umwana muri Superbat, umva akisanga muri Superbat. Okay, ni jambo yavuze ko akeneye kuba umwana wa Superbat. Kandi iyo umuntu nababwiye ko umukoresha mukuru ari umuvyeyi w'abana benshi. Ego urumva ko nibyo onye araza kubyumva. Ego kandi yaravyumvise, niyo mpamvu yagize nicyo. Simbizi butavuga amata. Turashaka kujaria muri store agatero ry'abati hanyuma. Sikano mu mutu. Ariko imisumari wayibonye? Imisumari iri haje. Tugende kugira. Imisumari iri haje. Sosa kuwaza. Urabona rero amadesa ya misumari wavuga isongoye. Eko neza cyane. sosa kimasoye gareso kandi abamasu bakoresha isimu.
iraremeye so raba umusumari urinda nawo noshobora Madesa uterura uri wenyine Madesa oya yo ntawo noshobora urabona urabona muri Superbat ubona ko baragukubisa imisumari nam je ndaryohewe sana turi mu ruganda rwa Superbat ahantu hari amabati meza niho Amadesa ahejeje gukubitirwa imisumari yego bakubita inkoni bakubita imisumari yego Amadesa no munsi ari kugira ngo ashobore gutora agashimwe ndetse anikorere ry'abati Amadesa wasabye gukora ry'abati reka tukore ry'abati sivyo none nta na kimwe jewe n'umuntu namanutse imidugo myinshi tumanuka tuduga none Amadesa ni kuncurambere muri Superbat yego wahabonye gute hasa neza hari ibintu vyiza kandi ndabona n'ijya modoka ajya n'ikiri kuba ya petit frère yaho ni sawa shanchuti yanjye mu gatondo ka kare bakubwiye ati sinemeye cyo baguma bambwira bagora gutse nagundosi sinanemeye jisha yitsi ko nzishika ngako muri Superbat ariko no musini yuri nubwo je nisikiye cewe ni cewe se kanda rega naguciriyemo Natasha yambwiye ati Amadesa ati nkatsobona uri ku kivi nzogufasha ntabonye uri ku kivi asa nzogufasha niyo mpamvu kankashimira King's Family Burundi nkashimira na Natasha muvyeyi yampaye imigisha yambwiye ati Madesa je nikundira abantu wenza nka wewe kandi ndaguhaye imigisha ntucike intege nanye naguma nandika se kandabe yanseko se kandabe yanyenyu uyo niwe nashaka uwo muri Superbat uyo unumva uyo nyene ariko Desa nikiye kintu wobwira abantu bataraza nga muri Superbat kugurira amabati cyangwa imisumari oya urumva nta makuru bafise nigashanga ko maze kwabona n'amabati akomeye n'amabati ameze fresh n'amabati original n'imisumari so zakimaso igare so nkumu maso nyina korotse n'umutwe urameneka Amadesa tukiza waje barakubwira ko umuvyeyi wa Superbat yagushimye avuga ati nkeneye kugutera imisumari ndetse n'amabati uyu munsi nibaguhaye kakabasha gatoyi abakunze badukirana urasha kuyikurayo oya yakumarama uyibereke uyisirega ku mugaragaro none cyo birakenewe none naco nukuvuga yuko babonye neza yuko ubutumwa bwawe bwashitse kure umuvyeyi kandi yanavuze yuko wanamusavye yuko ejo canke hirya yejo ushobora kumusaba akazi Amadesa akazi kintu cyumfasha jewe nuko nokora ahubwo nyine nama nivugira ivy'iwanje nanje nkabona ku kwezi ndahembwa ico nico nosaba yego akabahasha wagashimye ndagushima se namusenge agumana umuhezagira ura n'umutima mwiza w'urukundo none nivyabangaye ngabo kugirira Amadesa turabe ry'abati je ndagikorera kandi sosa kitwa sosa kuwaza gende hajya fatira gatoya fatira mparimwe bro muherimwe ashobore kuyikorera abakunzi ba kuri King's Family Burundi Amadesa afise ibati nguyu ku nshuro ya kabiri ifitiye ibati Amadesa wiyumva gute je numva nezerewe jewe herabe namba Amadesa ukusa sikusa rondera amahela bazona ukusa Amadesa ibati ryo muri Superbat ryumva gute rimeze gute ko riramfura papa fatira shanchuti yanje riko riramfura umva riraremeye Amadesa ibati ryo muri Superbat ryumvise gute
ahantu mbano ngaho mengo fise shoke ni shoke bivuze ko ibati ryaho rimeze neza cyane rikomeye yo rirakomeye uratse kera ko baduhenda baza kubaka amabati adakomeye ugasanga ari karapfa ugasanga ari karapfa hariya kwa ba Nikodemu kwa ba Marikiyoro kwa ba Gaspari ugasanga ariko barubakisha amategura nawe uvuga ati cyo umugabo muzima dikace nguri bati mugari ko kubyumvira kandi bare muri promotion ibaze sikote yakatsi mugari kwa kuvyumvira ntibavyumvira mbe kuratsi gora na number 1 uratsi gatamuteme ukunda utavise inzu y'amabati nk'abari ruguru ugacubona umuntu ariko yambara agira inzu y'intuzenya y'amategura abavuga ati cyo mucene nyene yiyemera hangina muri Superbat mu nkatera cyo ndahishikira hari abantu benshi bamaze imisi batinya canke batarabona neza ko Superbat ari uruganda rukomeye bo babwira ko wasanze gute ibati ryaho umusumari wasanze gute nobona ko nungaha nkifise shoki riraremeye n'iby'agaciro uraza kwikanda nta gasabuna sunda ryewe sana gomboka cyo kubera ndakunda Kiriku ni mukuru wanje ego vyatakoze na nizobikora soza kimaso egare weruka mugano uratubwiye yuko ufitiye umugambi mwiza ishyirahamwe rya kwakira cyangwa uruganda Superbat je wakazi fise kujya kunuma nama nkora na kera narakora ibiganiro niko navuga abantu atakiri niko ndinjiza mugo nkumbonye aya mafaranga bampaye mugo birangyoheye urumva mvuga ati mba ndi mu kazi kuko nzohembwa Superbat jewe kintu nemereye Superbat ni gukora reba nimba ari kubera ko Davise itivu Kings Family Burundi Joba Goragoza Gundose timu ya Matesa barahari na Brice ngaha arahari umbace ikintu gihari cyo ntushobora gukora ko nagize Imana nkaronka TV ni kuvuga Superbat nta kandi kazi cyo office n'ubundi buzima bugowe narabubayemwo mvuga abana takintu nakimwe ariko baramarira mugare ariko katsifise mugati ukotsi ndahembwa inayo bari ibihumbi 200 ndayajye uko nyene kubera mba nakoze jewe naho bombwira gukora gatanu ku munsi kubangeze muri Superbat cyo je no bikora nabo sa urageze no musi muri Superbat abandi mashiramo ari karakwigomwa ari karakuraba nikiye kintu yabwira oya chenzo guma nakotse akazi mungude cinsohemuka zesimemuka nimba ari gahunda dufitaniye gahunda nini hama ibisigaye navyo ni kode y'akazi mu biganiro tumaze gukora sohemuka urumva Amadesa mu biganiro tumaze gukora natubwiye yuko usanzwe uri umuntu ukunda kumedita mwijoro ugira repetition nyinshi z'umuziki mwijambo waserukiye Superbat yatubwiye yuko yipfuza n'ururimbo ruvuye kwa Amadesa indirimbo nziza usanzwe witeguye kuyikora cyangwa usanzwe uyifise ko ndayikora ni kode y'akazi kubera ngaha ndaza amatwa arashinje bamwe tora amakara banuzenye kugira abandi bamachad Machad none Machad gutamupfuka ntiyagambanye none aza kumbwira amacamba cyambo ngo Madesa ngo yabode none umuntu nimba yabodewe garafri none wewe rabana n'akazi kawe rabibikuraba uno umutwe nambaye ntari mu bwenge nawe rabikora Amadesa uyu munsi turanezerewe cyane turi mu ruganda rwa Superbat kandi baza bagukubise umusumari mana yanje ni kodi y'akazaki Imana imuheza kimongeretse imigisha imurinda biyisi hamwe usanga imisumari bagukubise ari myinshi imigambi y'iterambere witeguye gukora kugira ngo nawe ushobore kwiteza imbere niya oya umutibanga ni guhora bigara abantu ushobora kubwira umugambi wawe ugaca barara kwiyumvira ugomba turuke bagaca abantu gakime gusa soza kishwa soza kuwaza jewe ni jewe kandi nzobikora Superbat jewe ndemeye gukora ibiganiro bitanu ku munsi nukuri kw'Imana goragotsa mani mpani ndemeye gukora ibiganiro bitanu ku munsi Amadesa nukuri avuga Superbat Amadesa ego tuko turaheraheza abariko baradukurikirana harabari ngamu gihugu cyacu Burundi harabari hanze y'igihugu cyacu Burundi harabari mu ntara hagati yego kubera Superbat singa mu Burundi gusa
niho hanze mu Uganda sinabyumvise mu Uganda Kenya za muri Kongo mu Rwanda sinabyumvise n'akekano rero ubwira bari kwaradukurikirana ikintu babwira icyambere abantu baherereye za ruguru sinabagaye kugatumba naje no gatumba ntumbone nkuko naje no gatumba n'aba diaspora hajye umuntu akeneye kwambara bambe kubaka inzu neza akavuga araze nga muri Superbat ibati byawo nagikoreye nacinumva nunga mu mugongo ari yo shoki urumva ngaho umu diaspora yemera ku misumari ku bintu byiza kwenda za Amafranga ako boshorera hajya handi kubura ubone wakazi uzimira nawe arahombye yakashana magufi wachanye maremare naho genda muri Superbat unapendeza kumaza kugera mu ruganda rwa Superbat ya gahunda yo kurongora bubakije amabati ya Superbat giye kwihuta lesika wayi ndagomenzane n'umukore ako mu mpamba n'ikaratsino cuma nasika amabati wa Aronse uri mu ruganda hari kibazo gisigaye oya hewe nayatwara kandi mundongorera rero mundonderera umukore tukurongorera amadesi kode y'akazi mukavuga ati amadesi nawe akeneye ushaka batsumpamanika none ugeze no saa amadesi atwe katamukunzi afise ku buryo oya nta mukunzi ifise iyo nzu none ugiye kubakisha amabati ya Superbat oya ndi muri kazoza umuga kubera kuri kurakubitwa imigere inkoni nyinshi ndetse n'ibisumari nibaza ko na imani muhezagire nta wundi muvyeyi nk'uwo abasigaye nabo batekereza akaririmbo ka Superbat muririmbira akaririmbo Superbat ndacayikora na bado ebana naje nkacewe nyene sekandabe yanseko uyo niwe nashaka uyo Superbat uyo niwe nagomba walete selector mwabibonye sikonsakra frere ubu ndi muri Superbat reka tunagushimire cyane asante sana nagiye ko ibintu no musebe bizagana neza wakubiswe inkoni okay ibintu ni okay aba ex basazi bashaka bagaruke naco muta na fly sana